AIPH ni ishirahamwe ryo gushigikira abantu bagendana ubumuga butandukanye bwo ku mubiri, rikaba ari umunywanyi w'umugwi Emmaus mpuzamakungu. Kuva rivutse mu mwaka wa 2002 iryo shirahamwe rirarangura ibikorwa bitandukanye byinjiza amafaranga. Imigambi itari mike iramaze kurangurwa, muri yo hakaba harimwo uruganda rwo gushona impuzu n'ihinguriro rito rikora amasabuni yo kumesa. Byose ni ku nyungu z'abagendana ubumuga kugira ngo bashobore kwigenga mu bijanye n'ubutunzi no mu kibano. Bari baramushize hambavu ku buryo uwo muntu adashobora kubaho nk'abandi. Tuca turivira tuti birakenewe ko dufasha abo bamugaye kugira ngo bahindure ingene biyumvira bo nyene abo bamugaye n'ingene kibano kibiyumvira. Tuca turashiramo ishirahamwe rifise intumbero yo gufasha abo bantu guhindura ingendo nabo bamugaye guhindura ingendo. Iyo migambi ibiri ikaba ari mikuru ishirahamwe AIPH rimaze kurangura. Intumbero nyamukuru ikaba ari yo guteza imbere abagendana ubumuga mu Burundi. Ubuse babandi baguma mu nzu cyangwa se babandi baja gutega amaboko barakora. Bamaze gukora baraja abandi bari bakungurana n'ivyumviro n'abandi banyagihugu, hanyuma inyuma y'ivyo barumva ko bashoboye. Apollinaire Dadari ni umwe mu bagendana ubumuga akora mu mugambi Kosfa. Kuva awinjiyemwo avuga ko uburyo bwiyongereye. Bwa mbere sinashobora kuriha aho mbaye kubera wahoze abantu bagendana ubumuga usanga bitugora no kuronka uburyo, ariko ubu kubera no projet ninjiyemwo nkakora ngaha ubu ndashobora nko kwirihira inzu. Mu ntumbero yo guhimiriza, ishirahamwe AIPH iratunganya inkino z'abagendana ubumuga. Nawo n'umugambi urangurwa mu gushiraho imigwi y'inkino z'abagendana ubumuga ngo bamenyekanishe ugwaruka rugendana ubumuga. Izo nkino zafashije abagendana ubumuga guhabwa agaciro mu kibano no mu kumenyekana. Nuko kugira amashampiyona ntibayagiriye, donc byatumye baviyo bari bagashika habona bakabonwa n'ababanyi ndiki bakavuga ati kumbe babantu nabo barashoboye. Ico ni kikogwa twagize kugira ngo dukure bari abantu basanzwe bari mu mihinga itandukanye bagendana ubumuga kugira dushobore kubashira habona tubicishije mu ko gukina izo nkino z'abagendana ubumuga. Ishirahamwe AIPH ifise umugambi wo gukorera mu gihugu cose. Intumbero ikaba ari yo gufasha abagendana ubumuga bose mu kubateza imbere mu bijanye n'ubutunzi no mu kibano ku buryo buhagije.